wewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 z'ukwa karindwi. Nyuma y'itangazwa ry'amajwi y'agateganyo yerekana ko Perezida Paul Kagame yatsinze ku kigero cya 99% y'intsinzi isobanuye iki mu Rwanda. Turabagarukaho muri aya makuru. Abanyagihugu bimugina imwe mu makomine y'intara ya Cibitoke yeramo cyane ibitoki biva mu rwagwa ruzwi nk'urugombo, bavuga ko ngo bashobora no kurandura ibitoki mu mirima yabo. Kubera iki? Igitoki tukigura inoti ibihumbi 10, ibido tukayigurisha 8, shirako ya mponda ya 14, shirako umukoza bigana, shirako wabishikana ngaha mu isoko n'amahera, nta nakime dutora nukuri. Aho mu Burundi kandi turavugana n'umunyarwenya w'icyamamare Mugenzi Alfred Bayinjibazi ku izina rya Kigingi, aherutse kutusura muri studio za BBC hano London. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Ni direct naho nyene nyemerera ndagukunde ijoro ryose, ariko twagera ari iwacu wayi ntukamwinyegeze hajya abaje kukura, mbega twinyegezanya kubera ikibantu bima. Ni mu kanya hari n'imikino ndetse n'abaza muganga. Ibyo byose n'ibindi turabagarukaho nyuma y'ingengo z'ingenzi z'andi makuru avugwa ku isi, mugezwaho na Florentine Kwizera. Rakoze Prudence Ngyumva. Amakuru yo kuri uno munsi avugwa cyane nuko umukuru w'ikigo ca CrowdStrike gitanga uburyo bwo kurinda umutekano mu buhinga bw'itumatumanako cateye ihungabanya muri za nyabwonko hirya no hino ku isi biturutse ku kanenge kagiye mu buhinga bwo gushira ku gihe programme ya Microsoft Windows. Yasavye imbabazi. Umuyobozi nshingwabikorwa wa CrowdStrike George Kurtz yavuze yuko ako kagorane kadutse muri Microsoft Windows katorewe umuti, ariko mu ijambo yavugiye kuri televiziyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze yuko bishobora gufata igihe kugira ngo ivyononekaye byose bishobore gusubizwa mu buryo. Uretse amabanki, ibinyamakuru, ibitaro n'amashirahamwe y'indege biri mu vyononekaye, binako mu vyahuye n'ingaruka gusumba ibindi. Ingendo z'indege hamwe zahagaritswe, ingenzi zirinda kwandikwa hakoreshejwe iminwe. Mu Bwongereza, Israel n'Ubudagi ibitaro vyahuye n'ibibazo aho kubaga hamwe vyabaye ngombwa yuko babihagarika. Sentare mpuzamakungu ijejwe imanza z'amatati imenyesha yuko kuba Israel yarabandanije kwifatira uduce tw'abanyapalestina bidahuye n'amategeko kandi bibwirizwa guhagarara vuba bishoboka. Muri iyo ngingo ya sentare ya ONU itari ntabanduka yagenye yuko Israel ibwirizwa gutanga indishi ku vyononekaye biturutse ku kugerera muri utwo duce. Sentare yashikirije ivyo yiyumvira ku ngaruka z'uko gukoroniza uduce tw'abanyapalestina ifatiye ku ngingo yafashwe ku cifuzo cabaye mu nama ya bose yishira hamwe mpuzamakungu ONU kuva mu 1967. Umushikiranganje w'imigenderanire ku ruhande rw'abanyapalestina yashimye ko iyo ngingo ya sentare yishira hamwe mpuzamakungu ONU yafashe nayo ku ruhande rwayo. Israel, umushikiranganje wa mbere wayo Benjamin Netanyahu yavuze yuko ugo rubanza ari ububeshi gusa, akaba yemeza yuko abagerereye muri utwo duce badashobora kwitwa yuko arabahifatiye kandi ari igihugu cabo barazwe kuva kera. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Pennsylvania baherekeje ubwa nyuma uwahitanye n'urusasu igihe Donald Trump yahakwa kwicwa. Cory Comperator akaba yahora ari umukorerabushake mu gisata co kuzimya imiriro, akaba yahitanywe n'ubwo rusasu aho yari ahari uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump yariko aravuga ijambo. Inkuru ya Jenny Koma mwishikirizwa na Mark Niyonkuru. Imiryango yari yatonze ku mabarabara igisanduku yavano mu buruhukiro bwa Freeport ireruwe n'ikamyo ya kizimyamoto. Urukurikirane rw'imodokari z'imbangukira gutabara rwazungurutse mu gisagara imbere yo gutangura urugendo rurenga kilometero 10 kwerekeza mu mujyi wa Cabot. Nyakwigendera yari yakwije imyaka 50 mu kwezi guheze. Yari yubatse afise n'abana babiri b'abakobwa.
umuryango wiwe bamwita intwari. Bavuga ko yasimbiye imbere yabo kugira ngo abakingire amasasu igihe bari mu ikoraniro. Uyu yari asanzwe akunda cyane Trump, yari yajyanye n'igishika cyo kuja kumuraba no kumwumva aho avuga. Abo mu muryango wa hafi bavuga ko yari umuvyeyi mwiza cyane, umuntu w'Imana, akaba n'umurepublika w'imbere. Imumva ni BBC gahuza miryango. Abategetsi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo bahagaritse ibikorwa byose bijanye no gucukura amabuye y'agaciro. Uramatari w'intara ya Kivu y'Epfo yavuze yuko amashirahamwe canke ibigo bicukura byose bifise amasaha 72 kugira ngo bibe vyamaze kuva mu birombe. Yavuze yuko iyo ngingo yaturutse ku kajagari karangwa muri ivyo bikorwa byo gucukura. Harashize imyaka imigwi yitwaje ibigwanisho igwanira kugenzura ivyo birombe birimwo ivya zahabu na coltan ikoreshwa mu gukora za telefone ngendanwa. Israel irakeka cyane yuko drone yarashe mu mugwa mukuru Tel Aviv mu gatondo k'uyu munsi yatewe iturutse muri Yemen. Umugwi w'Abahudi muri Yemen wari umaze ukuvuga yuko ari wo warungitse iyo ndege itagira umudereva yahitanye umuntu umwe abandi benshi bagakomereka. Ni inkuru ya Barbara Plett mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Umuvugizi w'igisirikare cya Israeli yavuze ko iyi drone yakozwe n'abanya-Irani ikongererwa imbaraga kugira ngo ishobore kugera i Tel Aviv ivuye muri Yemen. Yavuze ko abanya-Israeli bari bayibonye mbere ariko ko batagerageje kuyihanura kubera kwibeshya kwa muntu. Abahouthi bashyigikiwe na Irani aba bakaba bari batangaje mbere ko igisasu cyarashwe n'ubwoko bushya bw'indege itagira umuderevu bufite ubushobozi bwo kunyura buri humye uburyo bw'ubwirinzi cyaguye mu ijoro mu gace gatuwe ka Tel Aviv. Israeli ivuga ko igomba kubanza kugenzura neza uko ibintu bimeze mbere yuko ifata umwanzuro ku buryo bwo kwihimura. Mu mezi ashize Abahouthi bakomeje kurasa ibisasu bya rokete na misile bavuga ko ibi byari mu rwego rwo gushyigikira abanyapalestine mu ntambara yo muri Gaza. Hafi y'ibi bisasu byose byagiye bitangirirwa mu kirere. Iki kikaba kibaye icya mbere gishoboye kugera i Tel Aviv kandi kikagira n'inkomere. Nangirize muri Kenya aho perezida w'ico gihugu William Ruto yatangaje amadina ya bamwe mu bagize leta nshasha inyuma y'amayinga make akuye yari hasanzwe kubera imyerekano igwiriyemwo abakiri bato yandurutse ku nteguro y'itegeko rigena amafaranga ya leta yateganya kuduza amakori. Mu ruheze yakuye abagize leta hafi bose yemeza yuko yari yumvise akamu k'abanyagihugu kubijanye no gusesagura ubutunzi bwa leta hamwe n'ibiturire. Abenshi mu bari bakuwe mu kazi bagaruwe muri iyo leta perezida Ruto yise ubutegetsi bwaguye. Muri bo harimo umushikiranganje w'intwaro yo hagati Kithure Kindiki. Inyuma yaho abagera ku 40 bapfiriye mu myerekano, abenshi muri bo barashwe n'abapolisi. Abanyamakuru muri Kenya bavuga yuko imyerekano ishobora kubandanya ihamagarira leta gufata ingingo ku bagi bibiturire. Prudent Koza Florentine kwizera kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda haherutse gusozwa amatora ya perezida n'abadepite. Amajwi y'agateganyo yatangajwe na komisiyo y'amatora yerekana ko perezida Paul Kagame n'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR bayatsinze ku buryo budatunguranye ku rugero rwa 99% ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Abanenga uburyo amatora yagenze bavuga ko nta guhiganwa gufatika kwabayeho, ariko abashima bemeza ko bigaragaza amahitamo y'abanyarwanda kandi bagashima amatora yakozwe mwituze. Twashatse kumenya icyo intsinzi ya perezida Paul Kagame izemezwa ku mugaragaro ku buryo butasubizwaho ku itariki 27 z'uko kwezi isobanuye. Mvugana na Joseph Sebarenzi wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda ubu yigisha ibijyanye no gukemura amakimbirane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye ambwira ko ibi by'intsinzi iremeye cyane atari byavoma mu Rwanda. N'igihe cya Habyarimana amatora yarameze kuri abantu bose bagomba kujya gutora. Ibyavuye mu matora ugasanga ni mu majwi 90 n'ibindi byo hejuru. Nko muri 83 nivuga ko Habyarimana yagize amajwi 99 n'ibice 97, ngira ngo 88 yagize 99 n'ibice 98. Numvise ko nari amatora ngo ibyavuyemo ko perezida yatowe kuri 99 n'ibice 18. Urumva ni
nicyo kimwe ku buryo rero mu Rwanda urumva naho bidutera impungenge cyane cyane ko twagiye tunyura mu bibazo bikomeye umuntu akibaza ngo ese bibaye nk'uko byagiye biba ahandi hantu hari abayobozi bafite imbaraga z'umurengera nko muri Iraq igihe cya Saddam Hussein, muri Congo igihe cya Mobutu, muri Uganda igihe cya Idi Amin, ibintu nk'ibyo ugasanga rero biteye impungenge ibyagezweho n'ubutegetsi buriho bigakomeza aho kugira ngo bisenyuke iyo umuyobozi avuyeho. Ariko nk'abari mu Rwanda cyane cyane ndetse na komisiyo y'amatora, komisiyo ivuga ko yigenga kandi ko abasabye kupiganwa muri aya matora bemerewe kubujuje ibyangombwa, ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage kandi bugakorwa mu mudendezo ndetse no mu mutekano. Yewe nk'urugero naguhaga no mu gihe cya Habyarimana nta na rimwe mu matora higeze haba imvururu, amatora yabaga mu mahoro, ukabona ndetse abantu bajya gutora berekana ko banezerewe, kimwe no kwa bibonye ejo bundi mu gihe cy'amatora ya Kagame y'ejo bundi cyangwa se n'aya mbere, nta rugomo ruba muri ayo matora, ndetse bamwe bakabyina. Ikibabaza gusa nuko abanyarwanda ibyo berekana hanze atari byo biba biri mu mitima yabo, ni naho usanga nyine bagira gutya bagahinduka bakavamwo ubugome bukomeye bagahemukira bagenzi babo utigeze ubitekereza. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda baba mu ikinamico, ntabwo abantu bakwiriye kubifata gutyo gusa, ahubwo abantu bakwiriye kwibaza bakavuga bati ese ubu turava he turajya he. Amahanga akunze kunenga avuga ko mu Rwanda ibintu byateye imbere bimeze neza cyane cyane nk'ibikorwa remezo, ariko ko hakigaragara ibikorwa bifatwa nk'ubutegetsi bw'igitugu, bagakangisha inkunga baha u Rwanda, ariko mu Rwanda bakavuga ko nta kintu na kimwe gishobora guhagarika iterambere ry'u Rwanda cyangwa se uko ubuyobozi bushyirwaho n'abaturage n'uko inzego z'u Rwanda ziyoborwa. Nta kugongana bishobora kubaho hagati y'ukuntu amahanga ashyigikira u Rwanda cyane cyane mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza, bishobora kugira ingaruka ki ku iterambere u Rwanda rugezeho n'ibyo ruteganya kugeraho? Ngira ngo abanyamahanga burya icyo bareba cyane ni inyungu z'ibihugu byabo. Igihe ubutegetsi buriho butabangamiye inyungu zabo ntabwo bakunze kwita kuri ibyo bindi cyane. Kandi burya buzareba mu Rwanda koko hari ibintu byinshi byagezweho byiza, ibintu by'iterambere bishimishije, biba bikwiriye gukomeza. Ibyo rero abanyamahanga iyo bibona nyine birabashimisha, kandi abanyarwanda bikwiye kudushimisha ku bintu biba byagezweho, kuko burya mu Rwanda ngira ngo dictature ya Kagame aho itandukanira n'izindi ni uko usanga abantu baniganwa amagambo, ariko ugasanga hari imihanda imeze neza, ugasanga hari amavuriro, ugasanga hari amashuri, ugasanga mbega ubukungu buragenda butera intambwe. Ariko burya ibyo by'ubukungu biba bimeze neza ntabwo biramba iyo mu rwego rwa politike hatariho inzego zikomeye, hatariho sisiteme zikomeye zituma haramutse haje krize izo nzego zihagarara neza. Ntekereza ko bisaba ko Perezida Kagame ubwo afite imyaka 5 iri imbere akwiriye gutekereza cyane ku Rwanda rw'ejo kugira ngo bazagire amahoro, bazagira inzego nyine zibaha amahoro arambye atari igihe gitoya. Joseph Sebarenzi. Mu Burundi abanyagihugu b'Imugina, imwe mu makomine y'intara Cibitoke yeramo cyane ibitoki bivamo urwagwa rwitwa urugombo, baravuga ko bashobora kurandura ibitoki mu mirima yabo ngo kubera ko ntacyo biri kubamarira kinini. Basobanura ko iyo bashoye urugombo cyangwa umutobe warwo, amakoperative y'abaranguzi abaha udufaranga tw'intica ntikize, mu gihe ngo ubuzima bwo bubandanya buzimba cyangwa se buhenze. Muri iki gihe ibinyobwa bya Braludi bikunda kubura, bamwe mu banyagihugu basigaye rero bahitamo kwigurira urwagwa, imwe mu mpamvu ziri gutuma igiciro cyarwo kinazamuka. Abaremyi bibaza ko amakoperative y'abaranguzi yunguka umurengera. Ni inkuru ya Gildasi Yihundi Mpundu. Aha ni mu isoko ry'urugombo ry'inyeshenza muri komine Mugina intara ya Cibitoke. Ni rimwe mu masoko abadandariza urwagwa mu mihingo itandukanye y'igihugu baza kuranguramwo. Hari isinzi ry'abantu, imodoka ndwi zo mu bwoko bwa fuso ziriko zirapakira ibikono vyitwa rudipin vyuzuye inzoga. Abanyagihugu biremetse ibidumu baguma bashika abandi bagenda. Amakinga ni menshi cane. Beneyo bafise ubuhinga budasanzwe, aho ikinga rimwe rishobora gutwara nk'amabido 10. Nubwo abanyagihugu baguma bamwenyura, bavuga ko urudandaza ataco rubamariye. Angelique n'umwe mu barimi ibitoke bakongera bakabirangura. Twebwe baraduhombya,
igitoki tukigura inoti y'ibihumbi 10 twakigura inoti y'ibihumbi 10 ibido tukayigurisha 8 shirako ya mponda ya 14 shirako umukozi abigana shirako wabishikana ngaha mu isoko n'amahera amabido agaragara no kubugura nta nakime dutora nukuri. Maria Ndayisaba afise abana biga i Bujumbura yari yashoye umutobe yizeye ko aja kuronka udufaranga barungikira kugira barihe inzu bongere basume utwo bafungura, ariko ntivyagenze uko yavyipfuza. Nashoye amabido 17 njiye ngurisha ibihumbi bingahe 8 nonaho ndosangahe gapapa ngira iyo nyungu umuganyi ibido ndayirihira 500 yayizanye kinoreka kurira umva wopfuma byose ubireka mvise utwana turi kwishuri batwirukanye mu nzu bapanzemo ariko kugira ndonke ibinyaruka nahitishijemo kugana kugira ngo ndabe yuko aho baba byonyaruka baronke inzu babamwo, ariko nubu birangenda bibuze uraze gupanga inzu y'Ibujumbura kugira umwana yige uronke na rasiyo. Abarongura urugombo bahurikiye mu makoperative bamwe bava mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bagiriza ko aribo bashinga ibiciro biri hasi cyane mu ntumbero yo kurondera inyungu y'umurengera, ariko bo barabihakana. Gervais Habyarimana arongoye imwe mu makoperative arasigura ingorane bafise. Dufise ikibazo cyane kubanye n'igitoro kuko ubu gitoro cyarabuze usanga no mu gushikino bituzimba nibarabara kuko imodoka yangwira nk'igitoro cy'ibihumbi 300 ubingangwira nko muri yone urenga bigashibagura kurangura uko bacasanga bizimbye gushikana Bujumbura nk'uri pehore n'ibihumbi 15 ubirihishwe 25. Urugombo rusanzwe rushitse mu gisagara ca Bujumbura rugurwa hagati y'1500 n'1700. Isongo igurwa hagati y'2500 n'ibihumbi 3. Icupa ry'inzoga bita kuki rirashikana 8,000. Ibi biciro siko byari byifashe mu mezi aheze. Uretse ubukene bw'igitoro, izindi mumvo zatumye biduga. N'ubukene bw'ibinyobwa vyishiri hamwe Brarudi bwatumye bamwe bahungira mu binyobwa kavukire. Elias Hatungimana na Jean Paul nabasanze bariko bihereza urugombo muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura. Inzoga za Brarudi ni nk'ubu novuga nyene zirabura ni nk'ubu nta ziriho neza ntubona nasonza harakagwa nashukangira nabi ndakamenyereye faranga twaramaze kuyamenyerera 15 n'ibisanzwe turayabana ndahera ku kagwa nkanigura nk'amashipa nk'abiri cafata Brarudi Primus ime amankitayira ejo. Buramatari w'intara ya Cibitoke Colonel de Police Kareme Bizoza amenyesha ko bagenda biga bukebuke ingene bokosora kugira umurimyi w'ibitoke amererwe neza gusumba. Nk'akarorero karengo hari koperative imwe gusa yari yiharije isoko ryo kurangura urugombo, ariko ubu ngo baretse izindi zirinjiramwo kugira habe guhiganwa. Jidasi Hundi Mpundu aho ngaho mu Burundi ku rugombo tugeze ku isa 11:47 muri studio za BBC hano i London. Ni saa 1:12 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka nyuma y'akaruko gato cyane turajya mu mikino no muri baza muganga. Reka dusubire mu Burundi ariko kuganira n'umunyarwenya w'icyamamare Mugenzi Alfred benshi bazi ku izina rya Kigingi uherutse kudusura hano muri studio zacu za BBC London avuye mu birori byo kwizihiza sabukuru y'imyaka 32 Burundi bumaze bubonye ubwigenge. Ibyo birori byabaye ku itariki ya 6 z'uku kwezi kwa 7 mu mujyi wa Coventry mu Bwongereza. Bikaba byari byateguwe n'ibiro bihagarariye Burundi mu Bwongereza. Kigingi yavuganye rero na mugenzi wanjye Felenga Kwaya abanza kumubwira ko ari ubwa mbere yarageze muri iki gihugu. N'ubwa mbere ngeze ngaha muri kino gihugu c'umwami. Wahabonye gute? Ni heza cyane. Ikintu ca mbere nagize amahigwe muri imyaka 2 ndibaza yo gutemberera mu bindi bihugu vya Buraya. Namaze gukora ibiteramo bibiri mu Bubiligi, namaze gukora igiteramo mu Paris, mu Faransa, muri Toulouse no muri Suède. Ngaha ndahageze sinzi uko navuga mu Kirundi impression nuko ni urabona ko ni Buraya. Niko nagiye mbwira abantu ni rero ni Buraya. Simvuze ko nahandi atari Buraya, ariko hajya hari ibintu nasanze byo kurabira ko ego nubwo hariho ahantu usanga hari ni heza Buraya harateye imbere, ariko kungena abantu babayeho, kungena abantu bambara, kungena abantu biruka, kungena abantu uravye mu ibarabara ubuzima, urabona yuko hariho ikindi ciyongera. Hari ikindi ciyongera n'abarundi banyakiriye mu gisagara mvuyemwo, kubera tuba tugenda ahantu hose bufise inshuti, ukaraba aho baba, ukaraba kungene biyumvira, kungene
bategura ubuzi bwabo kungena ibintu byabo bipanze nukuri urabona yuko yego mu Bwongereza nukuri nahakunze n'ahantu heza cyane. Uvuze igisagara uvuyemo ngira ngo ni Coventry. Mvuye mu gisagara ca Coventry niho habereye igiteramo, akaba ari igiteramo cyari cyateguwe na ambassade y'u Burundi bafatikanije na diaspora abarundi basanzwe babahajya. Akaba ari igiteramo twahuriyeho n'uwundi muhumure nubaha cyane umuririmbyi w'umurundi dusigaranye, nibaza ko dusigaranye mu bakera yitwa Africa Nova. Hanyuma byari ibintu byiza cyane, abantu baritavye ari benshi cyane, turakora igiteramo, Africa Nova araririmba, eka no kuri karakanyamuneza kadasanzwe twari ko twigina kwikukira ku Burundi. Murazi ko iyo tariki yashitse ku munsi wa mbere, hama babitegura ku munsi wa gatandatu. Uvuze ngo Africa Nova yararirimbye. Yego. Nawe ujya uririmba? Ego wararirimbye nawe? Ndaririmba, n'ubu ndaririmba nubwo abantu benshi ni Bujumbura bambaza ngo uracarimo. Kwa gatandatu se wararirimbye cyangwa wabaye umunyarwenya gusa? Byose urumva iyo ndiko ndakora jewe byose birajamwo, ndiko ndacokoza gatoyi nka Africa Nova ngomba kuririmba. Ni nk'akarorero natanze navuga ngo mukomera amashi cyane Africa Nova. Africa Nova rero n'umuririmbyi akomeye cyane, kandi rero abantu banditse indirimbo zitazopfa zivuyeho. Ndamaze kubona je indirimbo misi yose iyo tuko turaraba indirimbo abarundi ni kubera ikibama binyegeza. Abantu urundi barafise kungere binyegeza, sinzi gituma binyegeza. Ugasanga ibintu byose muko kubwira ikintu abanza gucisha ari akamanuka ibugarama akaduga ingozi kugira aze kubwira ikintu. Ati urabye nk'akarorero nk'ubuye abaririmbyi indirimbo twakuze twumva kuri première chaîne bavuga ngo laisse-moi t'aimer toute une nuit. Ni direct naho nyene nyemerera ndagukunde ijoro ryose. Ariko twagera ari iwacu wayi ntukamwinyegeze hajya abaje kukura mbega twinyegezanya kubera iki bantu b'Imana. Ego. Ikiganiro kirambuza cyumva mu mvo n'imvano y'ejo na kigingiriro. Reka mijambo Yves Bucyana mu mikino. Mwireho neza amakuru y'imikino ndayahera mu mpira w'amaguru. Ibiganiro bya Everton n'itsinda rya Friedkin ku bijyanye no kugura iyi kipe byahagaritswe nyuma y'uko impande zombi zinaniwe kumvikana. Itsinda rya Friedkin naryo rifite ikipe ya AS Roma yo muri shampiyona y'Ubutaliyani ryari ryumvikanye amasezerano yo kugura iyi kipe yo muri shampiyona y'Ubwongereza mu kwezi kwa gatandatu. Hagati aho ikipe ya Manchester United yasinyishije myugariro w'Ubufaransa Leny Yoro wakiniraga ikipe ya Lille ku gaciro kasaga miliyoni 52 z'amapaundi hamwe na miliyoni zisaga 6 z'inyongera zizatangwa nyuma. Uyu myugariro w'imyaka 18 yasinye amasezerano y'imyaka 5 muri United ashobora kongerwaho umwaka umwe. Ukuza kwa Yoro gukurikira undi mukinnyi United iherutse gusinyisha, uyu ni witwa Joshua Zirkzee w'imyaka 23 yaguzwe miliyoni zisaga 36 z'amapaundi avuye mu ikipe y'Ubutaliyani ya Bologna. Ni mu gihe uwari umukinnyi wa Manchester United Mason Greenwood we yerekeje mu ikipe ya Olympique de Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa aho yasinye amasezerano azageza muri 2029 kuri miliyoni zisaga 26 z'amapaundi. Ikipe ya AC Milan yo yasinyishije umukinnyi ukomoka muri Espagne Alvaro Morata rutahizamu w'imyaka 31 wa Atletico Madrid ku masezerano y'imyaka 4 ashobora no kongerwaho undi mwaka. Nsoreze muri tennis, Rafael Nadal akomeje kwitegura bikaze imikino Olympique. Ejo yatsinze umwongereza Cameron Norrie mu cyiciro cya kabiri cy'irushanwa rya Swede Open, abona itike ya 1/4 aho azakina n'umunya-Argentine Mariano Navone. Uyu munya-Espanye yahisemo kudakina irushanwa rya Wimbledon kugira ngo yitegure imikino ya Olympique izabera i Paris ikazatangira kuwa 5 w'icyumweru gitaha. Biteganyijwe ko azakina irushanwa rihuza umukinnyi umwe ku giti cye ndetse n'irya babiri aho azaba ari kumwe na Carlos Alcaraz uherutse kwegukana irushanwa rya Wimbledon. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino n'abateguriye. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves, turacyari Kigali. Ijambo noneho Yves Gabatesi muri baza muganga. Mwiriyeho neza. Impetigo ni imwe mu ndwara za infection zifata uruhu zikunze kugaragara. Uyu munsi turi kumwe na muganga Albin Irakarama mu bitaro La Croix du Sud.
impetigo ni indwara iterwa n'udusimba two mu bwoko bwa bagiteri bigafata ku ruhu ku gace ko hejuru cyane k'inyuma rwose. Kiri mu bwoko bubiri, hari itangira imeze nk'agaheri kanini kuzuye amazi, hari niza noneho ko gaheri kadahari, cyo bita impetigo bile na impetigo nobile. Ubwo yije ko kaheri kuzuyemo amazi gahita kameneka, kamara kumeneka hakavamo ibintu by'umuhondo bisa nk'ubuki bw'inzuki. Irababaza birumvikana, ku ruhande haba hatukura, hari n'igihe habyimba, hari ibice by'umwihariko ikunda ku mazuru, ku minwa, hari igifata ku maguru, ku maboko, ku ntoki, ku gatuza, ndayifata ahantu henshi. Ubwo se iyo ndwara mbese iba yatewe n'iki? N'ubwoko bubiri bw'utwo dusimba ayo mabakteri nayo bita ngo Staphylococcus aureus, iyo niboneka cyane kuri impetigo nobile. Noneho kuri icyo bita impetigo bile yenda itera ka kantu kabyimba gato kuzuyemo amazi kameze nk'ubushye, reka tukite nk'ubushye, iyo niyo ibutera gusa ayo staphylocoque. Hari n'akandi gasimba kandi ko kajya gatera n'ibibazo bita streptocoque. Ni udusimba tubana natwo, ni udusimba umuntu ashobora kwandura akoze kuri mugenzi we, ni udusimba umuntu yitsamuye dushobora gusimbuka mu ducanshwe cyangwa se mu bimyira, irandura contact. Ahubwo umuntu aribaza ngo kuki ngewe ari nge yafashe undi wenda ikabitamufasha. Isuku, abantu batagira isuku cyane ishobora kubafata. Ishobora kuza ku bana irabakunda cyane, urumva n'ubudahangarwa bwabo butari bwakazamuka cyane. Ishobora kuza ku bantu bafite ikindi kintu cyose cyagabanyuye ubudahangarwa, wenda ari gufata imiti runaka, afite ubundi burwayi runaka, tuvuge za diabete cyangwa abantu n'ubwandu bwa sida n'izindi. Ishobora kuza inagendeye ku zindi ndwara we wari ufite z'uruhu. Dutekereze ngo kamwe mu kazi k'uruhu ni ugukumira ibiva hanze ngo ntibyinjire mu mubiri. Tuvuga urwaye indwara runaka, tuvuga amareriji y'uruhu, ateraho utwo dusebe. Vuga twa dusebe ya bariyeri kwa gukumira k'uruhu byavuyeho, twa dusimba turabasha kwinjiramo. Icyaza kuri icyo ari cyo cyose gituma rukobokaho, reka mbyite gukoboka, utwo dusimba turaprofita tukinjiramo. Mwakomojereho rero wenda kuri complication cyangwa se uburyo ishobora gukarira ubuzima bw'umuntu, bigenda gute icyo gihe? Gukara, hari gukara byako kanya, afite igisebe arababara, harabyimba, hari n'igihe havamo n'amashyira, hari n'igihe muri za kushe 3 muri rusange z'uruhu iharenga, nubwo igenda ihindura amazina, twa dusimba turimo turacukura. Ishobora no kurenga ikaba yafata n'amagufa aho ngaho, ashobora no kurenga bwa bumara, bwa busimba bya utera manjine, tujya dufata impyiko, kaba byafugera no ku magufa n'iki. Donc hari ingaruka nyinshi cyane ku ndongeraho itavuwe. Aretse ko hari kandi nk'ubwo bwoko bwa impetigo, hari udusimba tundi navuga zikarishye zihangana n'ano antibiotique dutanga. Ubwo mvuze mise ntangira kuvuga no kwivura, ino miti dutanga isanzwe yo kwivuza wayitanga ntikoreho. Iyo nubwo kumwe bwako gasimba gatera izo impetigo, ariko ubwo none ubwo buza bufite amahane, umuntu ari buze kugira umuriro, agire rwose umuntu asanga yagize icyo bita ngo ni sepsis cyangwa septicemie. Donc bite bikwira mu mubiri byihuse, ndetse bikaba byajya gufata na twa dukusha cyangwa utuntu tumeze nk'utwenda dukingira ubwonko, cyo bita meninge, bigatera meningite, aho irica rwose mu minota ingahe. Rero byanze bikunze n'indwara ziba zigomba kwitabwaho. Indwara zigomba kwitabwaho, nubwo impetigo ari tubana nayo, kwa kundi yafashe kagakushe ko hejuru kushe corne niyinakize kira rwose mu gihe cy'icyumweru kimwe, dukoresha n'imiti yo gusiga gusa atari ngombwa yo kunywa. Kereka iyo ugasanga umuntu yatinze kwivuza cyangwa yatangiye kugira ibindi bimenyetso biguhamagarira gutanga imiti yo kunywa mu kanwa, ariko yavurwa byoroshye, ikwiye kubanza kumenywa niyo ufite cyangwa siyo. Hari nubwo abafite ya ndwara yindi nka eczema n'urugero, ano mareriji y'uruhu yirwarira, ariko bwa busimba bugaprofita bukazamo gutanga amavuta y'uruhu. Aho niho dukunda rero kugirana ibibazo n'amasosiyete y'ubwishingizi. Bamwe ntibabyumva, barabifata ko ari ibintu bya luxe. No, ahubwo za ndwara, urugero eczema, ya mavuta arafasha kongera kugarura icyo kintu twita barriere cutanée, cyangwa ubwa bwirinzi bw'uruhu nibugaruka burarinda ayo ma eczema n'ibindi. Ibyo nabyo bikongera bikagira izindi ngaruka nziza, kuko umuntu ntago ari buze guhora ku miti, ntari buze guta umwanya uhora kwa muganga, yaba ari ubwe cyangwa avuza abana. Arakoze Yvette Kabatesi, mwakoze namwe gukurikirana BBC Gahuza Miryango, ndi producer Nyumva. Weekend nziza.